Izo ni indirimbo zo guhimbaza no gukengurukira Imana, aho kuri uyu wa kane igenekerezo rya 29/0 umwaka wa 2026 abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD muri komine Isare intara ya Bujumbura bahuriye mu gisabisho mpuzamadini n'abenegihugu, igisabisho cabereye muri zone Mageyo aho bita kw'Ipine. Yishimikije ijambo ry'urufatiro ngo indongozi nziza niyitanga akarorero kubijejwe, patiri mukuru wa paruwase Mubimbi Laurent Nkurabanka yamenyesheje ko ata butware butava ku Mana, arico gituma ari gusabira abatware kububaha no kubasonera. Indongozi zacu kugira ngo zibandaye ziba akarorero keza, ziba umuco wacu wo gutorana n'Imana, kwicisha bugufi uyu munsi. Kwicisha bugufi ubwa mbere no kwicisha bugufi dusonere indongozi. Nta muntu n'umwe yiha ubutware atabuhawe n'Imana, nta n'umwe nayoba ari nko mu kibano ujya mwene naka uzi uko uzi ikibanza arimwo yabyawe n'umukama, musomere umwubahe kandi umusabire. Erega kurya nawe bishaka kugora ugakora igicumuro nawe birashaka kubagora, ariko mugabo inema y'Imana irabashigikira kubwisabisha mubaherereza. Rero tubasomere tububahe hama kandi tubasabire. Ubwa kabiri natwe dukeneye abenegihugu no kwicisha bugufi, bavukanye twirere n'imigenzo myiza yaranga abasokuru bacu. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Isare Pascal Ntahonzigamiye yaribukije abaraho inkomoko y'ico gisabisho. Fatiye ku bikorwa vyiza murabikoreye, Imana tujabukije Yorodani, niho byinshi yakoze. Mubuke ko ubwa mbere hoho nawe mu mwaka wa 2022 yumvira ko hari byinshi yumvira ko ibyo dukora byose byo twari dukunda amahoro n'umutekano, yumvira yuko twoshimira Imana ko abantu benshi bumvira ko kurasa ibyo garukana amahoro mu gihugu, ariko twasanze warasa wareka warikora byamuzina n'ibindi bidakunda udashize Imana neza. Farawo yari afise ingabo nyinshi zigwana inyazo ku mikogote, ingabo nyinshi cyane nyinshi mubazi byamushikiye, imvura zifite urugwana mugabo kubera ko yiheze ntashire imbere Imana, uruzi rwarasamye Tanganyika, ikiyaga dukura carasamye kiramira ingabo ziwe zose. Rero umugambwe CNDD-FDD niho indongozi zacu umugambwe bumvira bati reka dushire Imana imbere kugira ngo ibikorwa byacu bitere. Kuko twabona yuko Imana itari mu bwoko butarimo itari gukunda. Hanyuma rero aho amahoro umutekano ugarukiye, niho baje inama mu burongozi bavuga bati rega nitwoshiraho umunsi niburi umwe mu kwezi wo kujana byango dushimira Imana mu minsi 30 umuntu aba amaze atari kubw'amayeri yiwe, atari kubw'inkomezi ziwe, ariko koko ari kubera ikiganza c'Imana. Twagiye tubona mu bihe bihambaye. Yaciye ahamagarira abagumyabanga cane cane indongozi kuba icitegererezo c'abandi. Benshi abana baraca batorana ingeso bivanye n'ingene abavyeyi bigenza. Sasa nambabuza ngo sasa bakocuma tuzi ntamutera hase kugitotera na nyina ntumbaze, ariko majamake uko umuntu yigenzeje niko n'abarongoye kenshi bigenza.
abandi bakavuga ati banasome bwasomera nkabo nyene numva ko iyo migani itari myiza, itabera indongozi, birasaba ko indongozi nziza iba ifitegererezo. Abantu kubaha indongozi zatewe iteka n'Imana, Imana ikazitaza ayandi mazina mashasha, amazina y'icubahiro y'uburongozi bwiza. Hanyuma nawe abo arongoye agaheza akabakorera byiza, bagashaka kubonamo icyitegererezo. Rero banakubahwa bahunga nawe usubiraho n'abataribo muranduna n'inzu nyangabaguma nasenze, ndabasabe mumenye kubaha indongozi uwo ari wese amenye kubaha indongozi, kuko nawe hazogera igihe n'abaramukirwa ashikirwe arosebwe zone tayo mustani canke habe bundi. Yarangije ahamagarira abenegihugu kugamburukira indongozi mu kwitabira ku bwinshi ibikorwa rusangi. Tubibutse ko ayo masengesho yama aba buri wa kane urangiza buri kwezi nk'umugenzo bihaye mu mugambwe CNDD-FDD.